Kwemerera kubera ko uza kuronka agashimwe ka mbere donc aza guca ngaha muce munyemerera mugume ngaha kugira ngo tuce dukomeza. Hanyuma nagomba sabe jiri mushike, hanyuma nagomba sabe abantu bo muri diaspora bari ngaha nabo nyene muze, donc abavuye muri Australie nababonye, President wa Australie ashike, Shine nababonye muze, aba diaspora bari ngaha mushike, mugerageze kwigira inyuma gato. Aho ni sawa. Good, merci beaucoup. Nagomba rero duhe ijambo Perezida wa Jiri atubwire ingene ibikorwa byagenze, ariko babanze bidondore, adondora abo ari kumwe kuko umwanya ntiwadukundiye ko mumenya abagize Jiri imbere y'igihe. Mugabo kubera igikorwa atari gishasha twagitangura ibuhumuza, twashimye ko bashika bakora kubera ivyuma byagiye biratugora uno munsi. None rero Perezida wa Jiri mutubarire, banze mutubwire abagize Jiri abari bo. Sinari kubadondora ariko nibaza mubigize bice byiza cyane. Hanyuma muhejeje muca mugira ko mutubwira ivy'amanota ingene yagenze, mubigire kujya mwabigize ubuheruka. Hanyuma bamwe bafise ubushimwe baduge nabo nyene ubushimwe baduge. Artire sinzi ko ari hafi, ivyo bintu vyo kwinekurura munyaruke, munyaruke, turi mu mbona kazoza sivyo none no kunyaruka. Hanyuma nubwo navuze Artire rero, Artire ibintu by'ubushimwe si vyiwe, abo azi kubicapa gusa. Mumukomera amashi cyane Artire kuko aracapa neza gose, nta n'uwo muzi mugabo mumenye ko akora neza ibintu. Na munyereka agashimwe ka mbere ngene kaba kameze. Bereke rega nivyo nyene akambere kugira ngo mumenye wa mbere. Uwo muza kubona duhaye kino kintu azoba ari wa mbere, bazoba yabaye numero 1. Ayo nangahe 3 millions, sawa. Hanyuma rero nagomba donc uza kuba babishire hariya, ntawo dufasha. Voilà, ntacyo abo nyene bo muri Jiri bashobora kudufasha. 2 millions. Wa kabiri biri kona agaciro ko wa kabiri murashobora kubigumana mwebwe nyene ntacyo. Wa gatatu nako, donc nibaza yuko biza gufasha. Tugomba yuko uza kuronka envelope aca afata ifoto kuri iki kintu kugira ngo abone nimero afise, kugira ngo ejo nihagira ibihinduka ntibazavuge ati none ko je nari naronse 3 millions mukaba mwampaye miliyoni umwe. Ni vyiza ko umwe yifotoreza imbere y'ikintu ciwe kugira ngo bize kudufasha. Hama rero turaza kugerageza kwigira inyuma gato kugira ngo habeho passage bize kudufasha. Karibu rero Perezida wa Jiri, muce mutubwira ingene vyagenze. Mutanyerera oye! Mutanyerera oye! Murakoze nyakubahwa baserukiye buramatari w'intara ya Butanyerera, nyakubahwa urongoye diaspora burundese, kwiteka mwaduteye kugira ngo tubafashe gutandukanya no gufasha gushobora gusobanura abafise impano mu gihugu. Jewe rero ku kazina nitwa Hamenyimana Sebastiano, abasanzwe ndiko ndanonosora muri kaminuza y'u Burundi ivyigwa vya science politique ku rwego rwa master. Nkaba mpagarariye Jiri
muri iki gikorwa. Jean Bekima Siboniyo, cofondateur et secrétaire général de Burundi Alumni Association, l'organisation des lauréats des programmes d'échange des États-Unis, aussi représentant les gars de Burundi Alumni Media, BAA Media, aussi entrepreneur et expert en communication et en sciences sociales. Je nitwa Barandondoye Emmanuel, umuhanuzi mushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico kama. Aba nabivuze ko ndo mu conseil. Nitwa Nibogora Anita, nahora ndi musitanteri wa komine Kigamba. Nitwa Ezekiel Atungimana, mu byo nkora bya misi yose nukwigisha abantu kugwiza amafaranga mu kintu cyitwa pesa yetu, kandi ngahe Ngozi kirahari. Murakoze. Murakoze cyane. Twagira ngo tubanze tubamenyeshe ivyo twisunze kugira ngo dushobore gutora batatu ba mbere. Kubahiganywe mu bijanye no gucapa hariho ibisabwa bitanu twisunze. Kubona ko igishapo yadushikirije gihuza n'icivugo ciri higanwa. Kubona ko harimwo akabirya, originalite n'ububasha bikoreshwa, yakoresheje ububasha ubuhe. Ico gicapo gitanga nk'ubutumwa, mbega birasobanutse ingene ibikorwa bishobora gukwega abantu. Ico gicapo yatanze kirashobora kuzana abantu bagatahura. Bwa gatanu ni inyigisho irimwo ku mbona kazoza, akamaro n'ingaruka nziza ku gihugu. Kubahiganywe kwivuga amazina canke ivyese n'amapoeme, twaraba kandi ko ivyo bariko badushikiriza bihura n'iciyumviro cihiganwa. Kuraba ko harimwo akabirya mu gushikiriza ubutumwa, kuraba ko ivyo bashikirije vyanditswe neza no mu mvugo, kuraba inyifato y'uwuhiganwa, kuraba inyigisho irimwo ijanye n'imbonuka zoza y'igihugu. Bahiganywe mu ndirimbo n'intambo, twaravye ko naho nyene indirimbo badushikiriza zihuza n'icivugo cihiganwa. Kuraba ubutumwa n'inyigisho vyatanzwe, kuraba akabirya kari mu ndirimbo yashikirije, kuraba inyifato ku rubuga rw'uhiganwa, inyigisho irimwo mbona kazoza, akamaro n'ingaruka nziza ku gihugu. Bahiganywe ku gutwenza abantu, twaraba ko naho nyene yadutwengeje mugabo abisanisha n'icivugo cihiganwa. Kuraba ko harimwo akabirya no gushikiriza ubutumwa, kuraba ingene ashoboye gutwenza ishengero, uburyo yabikoresheje mu kubishikiriza, inyigisho irimwo kumbona kazoza, akamaro neza n'ingaruka ku gihugu. Bahiganywe mu dukino, twaraba ko udukino badushikirije duhuza n'icivugo c'iryo higanwa, kuraba ubutumwa n'inyigisho kumbona kazoza, kuraba akabirya karimwo, inyifato mu rukino n'inyigisho irimwo kumbona kazoza, akamaro n'ingaruka nziza ku gihugu. Bose bahiganwa ku manota 100. Hagati aho ijiri yiherereye hari ibindi yakoreyeko, n'abashobora kuba bahiganywe tugasanga ivyo bariko baradushikiriza ntibijanye n'umugwi ariko arahiganwamwo.
ivyo twise hors sujet. Kubw'ivyo twagira ngo mudukundire tubakeze mwese, kuko mwese ntawayobewe. Ndabasabe mbere mwikomera amashi. Twabonye ko mufise impano zitandukanye kandi zifasha iterambere ry'igihugu, ariko kandi ko twari imbere y'ubushimwe birumvikana neza ko hagomba kubaho uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Twaravye kandi ko n'abahiganwa bari mu makondisiyo amwe. Aha dushaka kuvuga nk'inkino z'intore, ingoma n'abakrobasi. Izo ni inkino zidasangiye umugwi mu guhiganwa. Munkundire rero kw'izina rya jiri tubashikirize batatu ba mbere mu rukino rw'ivyese. Kandi duhera ku wa gatatu, ko uwa mbere murumva ko ari uwa mbere nyene. Twagira tutabarambiye tubanze twitegure hano kugira ngo n'udufoto tugende neza. Tusabe abafise amakado batonde ku rugero, uwa gatatu adahava atora y'uwa mbere canke uwa mbere uwa gatatu uwa mbere ngatora y'uwa gatatu. Nyakubahwa yaserukiye buramatari afate envelope y'uwa mbere, kuvuga miliyoni 3. Hanyuma nyakubahwa yaserukira diaspora afate envelope y'uwa kabiri. Sinzi ufata envelope y'uwa gatatu waserukiye Australia ashike hano. Mukuza rero nkuko perezida yabishikirije, muza gushika muramutsa aba bari hano kuri podium mugenda gutya. None rero butigu burageze kubahiganywe ku vyese. Uwagize gatatu akaba yitwa uwa gatatu akaba yitwa nde? Nishimwe Alice. Nishimwe Alice, amashi menshi kuri Nishimwe Alice. N'amajwi n'amanota aciye arira n'ibice bibiri akaba aroza umukomera amashi menshi ariko aranarira. banza uramukanya bose uwo bahamagaye. Ego banza baramukanye. Ego uwo bahamagaye aramukanye, akaba yitwa Alice. ufise agashimwe kiwe ceza ngaho imbere, bahurira imbere. More shari, more. turamukeje. Yego. Applaudissez à elle. Amashi menshi Alice yari muri benshi ariko ashoboye kuronka ico kibanza, bivuze ko yakurikije ivyari bisabwa byose kugira ino saha akaba aronse ico kibanza. N'umufungo uhagaze neza cyane kuri uno mugoroba, amafaranga miliyoni akaba yaje mu kibanza kigira gatatu. Uburi mu kibanza cya kabiri akaba yitwa
Umurundi Art Team. Umurundi Art Team. La deuxième place. Umurundi Art Team. Anyaruke. Umurundi Art Team. Nguriya hariya hejuru ariko araza. Umurundi Art Team. Aze neza, aze buhoro buhoro. Akorane tubongera yandi masi. Kabarose agashimwe k'imiliyoni 2. Umurundi Art Team ikibanza kigira 2 n'umufungo w'amafaranga imiliyoni 2 mu muce yahiganwemo abari amateka adasanzwe yahiganwe n'abantu benshi cyane ariko yashoboye gusumbya abandi akaronka ikibanza kigira 2 muri uwo muce yagiye guhiganwamo akaba yitwa Umurundi Art Team. Merci beaucoup, Umurundi Art Team. The number one. Wa kwanza, uwa mbele, le premier. Wibaza ko ari inde. Nike. Lycée Ite. Abashimeshi. Ayandi bashimeshi. Aracari muto yagiye abigishije icongereza n'ubu bamwe baracaka imvugo icyo yabigishije umwana muto cyane yanditse amateka menshi akaba amaze kwakira indongozi nyinshi zitandukanye hano mu ntara nziza icongereza cyinshi cyane ibyo byose akabikesha umubyeyi wiwe papa wiwe urabona yuko ari iteka ridasanzwe amashi menshi cyane afise amanota 83. Yes. Tugongera amasi menshi mu mwana. Iyo ni mbona kazoza aracakura umufungo wa miliyoni 3. Umubyeyi wiwe aramwakiriye. Uno mwana jenali ndibaza ko atari Umurundi. Ari umuhungu yari nyamwanje aratanguye kuvuga ati cyo n'igishinwa n'icarabu. Yes, I. MC Bobo. Yeah, man. Murakoze tuziga mu mwanya. Yes. Umubyeyi wiwe ariko abavyeyi sha muri Gaza ubu inoti ni yiwe mbega babaye gute. Murakoze cyane tugiye. Yes. Ku mugwi wo gutwenza comedy twabaye kumwanezerewe ariko none ni bande babaye batatu ba mbere mu bandi benshi bagiye guhiganwa barashobora guhera ku wabaye uwa gatatu nivyo. Murakoze cyane mu mugwi wo gutwenza jiri yiherereye isanga mu bahiganywe bari na benshi uwashoboye kuboneka gukora igikorwa cyo gutwenza kandi yahiganywe mu mugwi wo kuko abandi twasanze bari muri HS umwe akaba ari we yabaye uwa mbere akaba ari nawe wenyine mu mugwi wo gutwenza yahawe amahirwe yo kuzohiganirwa i Bujumbura ni Manirakiza Joseph. Tumukomera amasi menshi. Manirakiza Joseph ego kuronka ako gashimwe ari mu kibanza cya mbere kandi nta bandi kuko abandi bose bariguye HS bari guhiganwa imiliyoni 3 akaba ari we zoserukira intara ya Butanyerera mu byo gutwenza komedi hazori kwigerekerezo rya 27 ukwezi ukunyene turimwo mu gisagara ca Bujumbura tumwipfurize kugira neza aserukire intara yagutse ya Butanyerera yatowe muri benshi cyane akaba ari bashobora gutahukana ikibanza ca mbere mihiganwa inkingi z'imbona kazoza edition ya mbere yo mwaka 2025 muri kategori yo gutwenza.
tuje mu mugwi w'abahiganywe mu kuririmba. Uwabaye uwa gatatu mu mugwi w'indirimbo akaba ari Nzoyisaba Leonard. Amashimwe kuri Leonard akaba yaronse ikibanza kigira gatatu n'amajwi n'amanota 68 n'ibice bibiri. Akaba yaronse ikibanza kigira gatatu Leonard. Bari benshi bahiganwe mu muce wo kuri akaba ari waronse ikibanza kigira gatatu agendana ubumuga bwo kutabona. Imana itaye ingabirano mu buryo bwinshi bitandukanye. Tubasabe ico kiri Imana yakoze mu bikomera amashi menshi cyane. Akaba yitwa Leonard. Imana ikora ibyayo. Imana itaye ingabirano zitandukanye nkuko yampaye ingabirano yo kuregetereza nako yo guca amafaranga niko ndavuga. Na Leonard nawe ikaba yamuhaye ingabirano yo kuririmba akaba yashoboye kuronka ikibanza kigira gatatu mu batari bake. Niwo muca biyandikishijemo ari benshi cyane. Uyu munsi akaba ari we yaronse ikibanza kigira gatatu mu muce wo kuririmba. Abafotografi mube hafi. Aronse agashimwe k'umuriyoni ahawe na diaspora y'u Burundi mu mugambi wiswe inkingi z'imbona kazoza. Ni edition ya mbere uyu mwaka wa 2025 ariko tubona tunabatumira yuko no mu mwaka uza ihiganwa rizobandanya. Twongere dukeze uwitwa Leonard naho umuntu abagendana ubumuga ariko ingabirano zo baba bazifise. Uwabaye uwa kabiri Leonard akaba yaje ava mu Kirundo ni nziza Meda. Uwa kabiri akaba yitwa Nziza Meda yitwa Medizo Medbit. Umuririmbyi ni Mwenyanyuzi wana mu gisagara ca Ngozi yaronse ikibanza kigira kabiri. Yahora muri site yitwa Gatakimizi 77 n'ibice bibiri. Akora amasanamu meza ni mu producer. Akora indirimbo yahiganwe imyaka myinshi cyane mu mahiganwa atandukanye. Uyu munsi ariteye iteka mu ndirimbo nziza cyane yadukoreye mu higanwa yararimo umufungo w'imiliyoni 2 ariko ndabizi neza ko ntaburamo indege cyangwa iporo ariko ntaribi turi kumwe kandi twongeye kugukeza. Yitwa Medizo Medbit. Amashimeshi murakoze cyane. uwa mbere mu ndirimbo ni Kevin Iradukunda. Yitwa Kevin. Uyu mungu nawe ni wana mu gisagara ca Ngozi muri quartier Kinyami. Ni umuhinyanyuzi muri studio turimo yitwa Agasaka Kimizi. Arakora indirimbo neza cyane. Araririmba ishefu wa rushengero asengeramo mu Kinyami. Yakoze akaririmbo keza cyane. Akora muri studio yitwa Agasaka Kimizi. Uyu wewe amama Iraki ndabizi neza ariko agiye gusarukira intara ya Butanyerera. Nizeye neza yuko azodushikira neza cyane kwigerekezwa 7 mu gisagara ca Bujumbura. Turamukeje twizeye neza yuko azodusarukira. Yitwa Kevin n'umuhinyanyuzi akaba n'umuririmbyi adasanzwe wari mu gisagara cya Ngozi. Afise amanota 78 n'ibice 8. Akazana nababwiye nuko yitwa Kevin Minister n'umushikiranganje naho ntazi ubushikiranganje twara ariko ntaribi. Yanywe mu nkino. Uwabaye uwa gatatu mu dukino Umurundi Arts Team. Amajwi amanota 78 n'ibice 2. Umurundi Arts Team
mwari muzi ngo murabaciyemo oya ntabaciye ngo n'itimu ntimumwongeye murakoze cyane murakoze okay umugwi ababaye canke wabaye wa kabiri group abatanyerera kwijambo la deuxième place n'amanota umuce 77 n'ibice bibiri 77.2 bamwe bakomera amashi bazobacorera mbega nkawe iyi ni diaspora y'Uburundi iganwa ryitiriwe inkingi z'imbona kazoza abatahiganwa uyu munsi muzobe murimwo mwakoze cyane guserukira intara yagutse ya Butanyerera twanarose n'amanota meza cyane ibirori mwabyitabye mwarabimenye kandi murabona yuko mwerekanye ubushobozi bwanyu wabaye uwa mbere mu nkino ni Gatwaro Talent Films ikibanza cya mbere mu nkino bagira intara ya Butanyerera muri finale y'igenekerezo rya 27 mu gisagara cya Bujumbura bagiye guserukira intara ya Butanyerera kwa barose imiliyoni 3 bafise amanota 78 n'ibice bitandatu barahumaganye Gatwaro Talent Films bagiye guserukira intara ya Butanyerera imiliyoni 3 bararize barikumbagaje bibutsa niyo baje bava bagiye guserukira intara ya Butanyerera imiliyoni 3 murakoze cyane kurikira turangirize kubaducapiye bafise impano zo gucapa bace barenguka bafise n'ibicapo byabo wabaye uwa gatatu Thierry Ntakarutimana azane dese yiwe akaba yitwa nde Thierry Ntakarutimana yes Thierry Ntakarutimana kibanza cya gatatu amafaranga umuliyoni igicapo ciwe ubutumwa wifuza bwabonetse buza mu kibanza kigira gatatu asubira butwereke ubutumwa bwiwe turabe iyo moro itumye ahitana umuliyoni ego ndake noti y'umuliyoni tubamenyeshe ko ibyo bicapo byose babicapiye ngaha sivyo bakuye muhira sivyo basoje n'imashini byose babicapiye hano inoti y'amafaranga umuliyoni aho na diaspora y'Uburundi mwihiganwa inkingi z'imbona kazoza 2025 akabaronse ikibanza kigira gatatu yakidusiguriye neza cyane n'amanota 68 mumwogera amashi arabakubita moya nayibonye mwanyotewe uza mu kibanza cya kabiri akaba yitwa Idero Irumva ikibanza cya kabiri avec 72 points turabe igicapo ciwe twereke wowe yahumaganye hariko n'iminyororo la deuxième place mu gucapa bari bamukubise 3 n'uwa kabiri
na kabiri ifoto turayisigarana